ego Jo nisonze Ingabire nakubonanye kandi nzi neza ko usanzwe ufise n'imashini nazimije no musi nta ndirimbo mvuza ngomba ko havuga umuhogo wawe twagiye umutima wanje ndawuguhaye abari wewe ugenga mutima wanje himbaza Imana kuko ari wewe ubikwiriye. Jo mwariko murakora amasanamu y'ino ndirimbo Ego tuyitege kugeza ryari? itariki 7 z'ukwa gatandatu indirimbo izobigiye kuri YouTube. Izobigiye ku mugaragaro. Ego. Muno yifuza kuyiraba azokwandika gute? Azokwandika Sandrine igira neza. Ego. Igira neza Sandrine canke Sandrine igira neza. Ego. Yanditse ko indirimbo azoca yibona. Ego yanditse Sandrine igira neza yitwa umutima. Ego. Usanga ari bo bariko baragufata mu mugongo yagisha bose ubavugisha ayo mavyuzi ntaho tuzotwara mu ijoro usivye ko buri muntu ikintu amaze nica mari yundi ukabona atakintu uri kuramari undi muntu we ntacumatse suramwa ako kantu ishatse kuvuga ngo ayo mavyuzi tuko turaronka canke abandi bariko bararonka ntazodutwara mu ijoro ico umuntu amaze nica mari yundi ukazobona atakindi kintu uri kuramara undi muntu atabishinga nawe uri kuravuga bisigura ngo we nacumaze uko nta kintu uri kuramara undi muntu. Ego binyibukije umuntu umwe yavuze ati nihagira umuntu agutuka ngo wankawe putse ikirundi tuzoca mubwira uti ico uyumvira ko uri icewe nico ndi ico wibaza ko ndi wewe nico uri. Ego bivuze yuko igihe uri kurabaho ataco umarira abandi ubwawe nawe ntaco umaze cyane gose. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Imba Bwana nakupenda Yesu nakupenda Bwana Yesu nakupenda Yesu nakupenda Bwana Yesu nakupenda kama vile ulivyonipenda kwanza nakupenda kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda kama vile ulivyonipenda kwanza nakupenda kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda Yesu Yesu msalabani dhambi zangu ulichukua kufika Kalvari Bwana ulizitoa nami nimewekwa huru ninakuimbia nikufananishe na nani Mwokozi wangu Baba Baba najua Yesu anipenda mimi Yesu nakupenda Bwana Yesu nakupenda Yesu nakupenda Bwana Yesu nakupenda kama vile ulivyonipenda kwanza nakupenda kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda kama vile ulivyonipenda kwanza nakupenda kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda Yesu Yesu. Indirimbo za gospel ni uhuye n'umusheri wawe muririmbira bisigura ngo byose uravanganye inkundo n'izimana wapi sindirimbira umusheri wanje gusa no wabandi ndamuririmbira none wumva umuco n'umwiza bihuriye he umaze kuririmba ukavanga amasije abiri adahuye bivana naho umuco wabonekeye ari gihe umuco n'umwiza bivangana gusa hacavamo ikintu kimwe kandi bibiri tubwira ngo aho turi hose tuba umuco
urumva wowe bisigura ngo ubu muco muri eglise ushitse mu isite shirura muririmbira uko bisanzwe. Yesu yambwiye ko nkwiye kuba umumaro ku bantu bose abo mu muco nk'ababera umumaro nabo mu mwiza nk'ababera umumaro. Gusa ivyo babera umuco ho kuri bose si muziki urashaka kubaririmbira indirimbo nyene ihimbaza Imana bakumva ati ego vraiment hari ico nakiye. Imiziki yose si mibi bivana n'ukuntu yavugijwe. Iyo miziki kuburyo oya uwibwe ikintu si question muziki amajambo awugize. Voilà, urabajije neza amajambo awugize ngaragaza kuririmba amajambo meza ahumuriza bose kandi afasha bose adahengamiye kuri ubucanko wundi na cyane cyane bivanye nomba nerekeje ko message uwo munsi. OK, merci. Donc rien. Mwaramutse canke mwiriwe ivana mudukurikirana amuherereye ni Traces Hope Ministry TV mwana ya gukurikirana mu kiganiro cuno mose sinza kuba andije nyene ndabose ko kuri micro mutsa kwa muri kumwe naje nyene protector kingewe canke ugomvye mwite Mr Paul baheruka kunyita Mr we mana nyagasana amazina yarabaye menshi imbere yanje canke imbere yanyu muhabonye mwigeme mwiza cane ejo onari guhimbaza ahantu ndamusanga yo mbona ariko araririmba ndaheza gikwa ndavuga ntono mwana w'igihugu irifoke ndamuzana ngaha kugira ngo muri Traces Hope Ministry TV ino mpano nayo tubereke kwihari igihugu cy'u Burundi tubereke yuko atari babandi gusa hariho nabandi bana bari ku kivi dutangura gutya tumosaba ako twidondoreko kandi tubanze tubaramutse. Shalom ndabaramukije mwese garahezagiwe. Amina amazina ninde nimba atari banga hajya ngo nta mukobwa yivugizira ngo ya nta mukobwa yivugizina. Nitwa Sandrine Igiraneza. Ego. Sandrine Igiraneza no Murundi canke no mushitsi wo mu kindi gihugu yatugendeye. Numurundi kazi akava mu ntara ya Rumonge. Mu ntara ya Rumonge ariko no munsi mu gisagara ca Bujumbura warimutse usigaye bibujumbura canke watugendeye hanyuma buco usega inzira amavuta. Oya nabagendeye iwacu ni mu Rumonge. Ariko nsanzwe ndi ku ishuri ni Bujumbura nyene. Okay. Bivuze ngo muri no minsi turacari ku mahane Bujumbura. Ego. Nuko Sandrine asanzwe ari umuririmbyi. Ego ndirimba indirimbo mpimbaza Imana. Indirimbo zihimbaza Imana. Kubera iki guhitamo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana mu gihe indirimbo zo kuririmbira abasheri zitanga n'akanoti gusumba? Kuko ari ico naremewe ico naziri hano ku isi guhimbaza sheri canke ibindi ariko naziri hano ku isi guhimbaza no gutazira umwami wacu. Ego je nisonze ingabire nakubonanye kandi nzi neza ko usanzwe ufise n'imashini nazimije no musi nta ndirimbo mvuza ngomba ko havuga umuhogo wawe twagiye. Umutima wanje ndawuguhaye abari wewe ugenga mutima wanje himbaza Imana kuko ari wewe ubikwiriye mutima wanje himbaza Imana. Merci. Asante sana. Indirimbo yaraheze cyangwa uraduhonjeje? Iyo ni indirimbo mu ndirimbo yanje iri mu gusohoka. Ego. Ejo mwariko murakora amasanamu y'ino ndirimbo. Ego. Tuyitege kugeza ryari?
itariki 7 z'ukwa gatandatu indirimbo izobigiye kuri YouTube. izobwiye ku mugaragaro. Ego. Umuntu yifuza kuyiraba azokwandika gute? Azokwandika Sandrine igira neza. Ego. Igira neza Sandrine cyangwa Sandrine igira neza. Ego. Yanditse ko indirimbo azoca yibona. Ego, yanditse Sandrine igira neza yitwa umutima. Ego. Izo bari indirimbo ya mbere uhereye ko canke haba hari izindi? Narifise izindi nakoze ariko bivanye n'ibintu bitandukanye urazi muri isi umuntu ahura na byinshi ariko kizoba kibaye igikorwa ca mbere nkoze ku giti canje ari je nirihira buri kintu cose rero byasabwe ko ntangura na page ishasha. Okay. Yego. Wimenya buri kimwe kandi ndazi ko ari ibikorwa bitwara uburyo. Umuntu yaba yipfuza kugushigikira uno munsi yo bigenza gute? Nta kindi arandondera akanyandikira akambwira ashaka kunshigikira na mahoro menshi ntawa nkagushigikirwa. Ego. Yo bicisha rafise nimero ya telefone canke ntuyitanga. Rero ngo batanze telefone ngo baje batangura kubaresha. Nivyo? Oya ndase nimero ya telefone je ndayitanga bivanye n'umuntu aje muri ubwo bwe bwo kunshigikira n'amahoro menshi ndamuha nimero. Itange rero hano kuri televiziyo bashi barayikurikira ino televiziyo kandi nimwe ama televiziyo akunzwe kandi ikurikiranwa cane n'abantu benshi. Hariho umuntu ashobora kuvuga ati Nongabire nanje numva ngomba kuyifata mu mugongo ndayishigikire tanga ko kanimero ka telefone. Nimero yanje ni 65 10 81 36 65 10 81 36. Ego. Ubwo rero inimero mwayumvise mwirinde kuca mutangura kumanira ngo sheri oya. Ariko muhamagara uvuga uti Sandra vraiment uririmba neza ko haje ndafise miliyoni 5 nagomba ndaziguhe kugira ngo ubandanye ukora album. Ya Sandra subira ukuyikore mu gaho kundirimba yari yose n'ubwo batari gwawe je numva ndiko ndafashwa. Niho nzoba ndiko ndapfa nzokubarira ani naho ntari nigeze kugukunda nk'ubu muboyakiri shijamaraso nzi yuko nanje ndimwo nzohora ndiri mbugo rukundo ndagwamamaze hose. Amina. Then humvise gute? Ararenze uyu mwana. Ni Sandrine igira neza kuva mu ntara ya Rumonge ariko no munsi akaba ari ku ishure hano mu gisagara ca Bujumbura. Twamuzanye kuko tumwumvisemo ino mpano canke ino ngabire kugira ngo nawe ugire ico kotse ngo dushigikire bano bana b'igihugu c'u Burundi bariko barakora neza na cane ko ubona yuko hari ibindi bihugu vyadutanze gushigikirana. Sandra, umuntu agukeneye kugira ngo uze guhimbaza muri eglise asanzwe arongoye canke nk'ama event matandukanye urayitaba cane gose. Ego. Umusabiki nta gisabwa na kimwe nta kandi nta kizoza nta kihari usibye ko mpagaciro kuba nyinzeye yambwiye ngo ndagukeneye utuze muri eglise yacu. Ego. Hewe ngo bacha bango je kugira nze utoma bakavugana. Nabiherewe ubuntu ushobora ndabitangira kandi ubundi buntu. Ingabire yande si business yo kugurisha. Komba kudandaza ugenda ukagura tomato ugashira mu isoko. Ego bakashorera. Okay, ariko Sandra ni umuvuga butumwa umwe mu gihugu ca Tanzania yigeze kutanga ubutumwa aravuga ngo injili inahubiriwa bure lakini inasafirishwa kwa gharama. Umuntu umusavye itike kugira ngo ushikage ugiye gukorera ibikorwa c'Imana ubukize nabi haje. Reka ndakubwire ubugize nabi cyane impamvu umuntu agutumiye ko cumbwira ngo woshobora kuma déplacement bisigura ngo atayigwaye no ushobora kugenda ariko ugiye we ukitanga ugakora ca gikorwa akumva umengo hari kindi kintu yakiye muri cyo gikorwa akoze kavuga ati mukozi w'Imana tora ugura amata. Ivyo ni sawa nanje ndakira apana ngo kugira nze mpiki ntibikunda vraiment ariko ubonye wahezagiwe urumva womfasha ikintu ndacakira rero nigiye mwe mu yarabakurungitse abonye ivyo nkenye uje kumpezaga kugira ngo bitungane. Wow. Ego. Urumwigeme muri bake badashira imbere inoti. Ego. Abandi bigeme abati akanoti mbere sinabigeme gusa wanashima n'abasore canke abantu benshi muri no generation. Ariko Sandra ibanganire kugira ngo ubeho ufise umutima wo gukorera Imana ariko akanoti ubona neza ko umutima wo kugakunda atari kirenga.
ni kubera ko nzi impera z'iwacu twebwe abamenye Kristo zitari hano ku isi, bisigura ngo twe turakora impera zacu zirahari. Ukoze kugira ngo umuntu aguha amafaranga bisigura ngo impera yawe urayishaka wayironse, nta yindi mpera uziga mu bwami ukuyemo akarenge gwawe ukuyemo. Rero je impera yanje iri mu ijuru ntigaragara ku bana b'abantu mbagiye gukorera ikintu kanaka. Oya, ni Sandra twamwitega kwiki inyuma y'ino ndirimbo umutima agiye gushira habona mu kwezi kwa gatandatu? Ndico bonyitegamwe nico Imana izoba impaye indungikanye kubashikiriza, nico nzoba nta kindi vema. Ego kigizwe ariko nibaza n'indirimbo ko ari byo usanzwe ukoreramo cyane. Ego ego gaho rero sura wikore mu gahogo zahetse indirimbo nizishaka nizishaka wazi wanje zibawe canke ziwundi zindi kohare zahetse abandi baririmbyi, donc wiyumve uko wiyumva. Amashimwe n'icubahiro nivyo umwana w'intama, ikuzo ndetse no guhimbazwa nivyo wameneye amaraso, nta wundi nambaza, nta wundi nabaza atari wowe wameneye amaraso. Haleluya, amina. Sandra ukunda cyane indirimbo zo guhimbaza, inzi indirimbo zigenda cyane zitambika bakunda gukoresha muri ruwanje, uragerageza canke ni zizoroshe gusa zo guhimbaza? Uko hari uguhimbaza no gutazira ndazi byirabizi. Ego mu mwanya wo guhimbaza n'inzi indirimbo zigenda pole pole, ariko mwanya wo gutazira n'izijya tutamba n'icyo kikabira wanashima santire utayifunze neza ipanuro ukayitorera hasi kujya byagendeye Dawidi. Tujyana ura stress zose urabaga icyabuze umutipa ari hano. Umwanya wo guhimbaza ndahimbaza, umwanya wo gutazira ndatazira, bivuze ngo umwanya wose ndawubamo. Okay, kadufate ko tuwe mwanya wo guhimbaza twinjiye mu mwanya wo gutazira nawe. Twinjire gato mu mwanya wo gutazira, ndafise beat ngomba utazire. Sibyo? Yego shay kandabe beat mu hinga bw'ivyuma baturabire beat shora kugufasha mu gutazira. Batsanye iteriyo turayanka sinze beat nageze kubona hano. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia. Yesu mwambie, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia. Yesu ahara marira wahahinduye umunezero, ahara marira wahahinduye umunezero, ahara marira mwami wahahinduye umunezero, marira wahahinduye umunezero. Mana sirimwe kandi sikabiri nabonye ineza yawe, kandi sikabiri nabonye si gatanu si gatandatu si cumi mwami we nabonye ineza yawe, kandi sikabiri nabonye si gatanu si rimwe mwami we nabonye ineza yawe, kandi sikabiri Mana si rimwe kandi sikabiri nabonye ineza yawe, kabiri nabonye ineza yawe. imirimo yawe mwami
rwose irahebuje ibyo ukora byose mwami byose birahebuje icyo kidutera mana gora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima n'imirimo wakoze hari agakorasi nigeze kuja amasengesho umunsi umwe karandyohera ndakakwigisha co karirimba mugura aza gutera ko aje gutera sivyo wana kavuga ngo yarabikoze birakora kandi zongera kubikora yarabikoze birakora kandi zongera kubikora yarabikoze bizongera kandi zongera kubikora yarabikoze birakora kandi zongera kubikora yarabikoze birakora kandi zongera kubikora yarabikoze birakora kandi zongera yarabikoze birakora kandi zongera kubikora yarabikoze birakora kandi zongera kubikora yarabikoze birakora kandi zongera kubikora yarabikoze birakora kandi zongera kubikora. Imana iguha umugisha. Amen. Je ndafashijwe no kuri umuntu atafashijwe ni satani na satani yawiwe gusa n'abazimu n'abazimukazi bajya nawe ntibazigera bafasha batsigera abo byaramenyekanye. Sandra uri mwigema azi kuririmba neza. Iyo umuntu avuze turashoboye wiyumva gute? nta bizizimura rwose. Ego usibye ko ushoboye ni Kristo adushoboza waduha inkomezi. Twebwe turi ibikoresho vyiwe aza muri twebwe nuko twe turi birahuri nawe aza nk'amazi aja muri twebwe hama tukasamura nawe agatanga ubuzima mu bantu. Amina. Ego. Hari abantu usanga iyo bafise impano nk'izo avuga ati jewe vraiment ari ikintu bita kugara. Kugarura tawuri carico. Ego. Birabigushikira ukagara. Nagena kimwe vyikera binshikira kubera uwo nzi yagaye ni satani nawe ivyo yakorera babizi. Ego. Cugira ko rero hanore abantu Imana yateye iteka igaha akantu ko tuma bamenyekana bakaca bagenda bagaye. Jewe ico nohanura abantu cambere abaririmbyi dukora igikorwa cyo kimwe nk'icanje nkora. Hariho abantu usanga kubera amaziguro nkavyuzi igihumbi aca hindura abagenzi. Yego. Abo yabahora batembera nabayaga kuri telefone ntakibavugishe ariko ivyo ntaco bimaze. Hariho n'abarimvyi bamwe bamwe nzi babinkoreye ngiye kuba yagisha barabinkorera ntivyanezereye. Ariko ndababwire igikorwa dukora n'icimana bisigura ngo wowe ukoze indirimbo ntuzabagushigikira bagira uri kuragara ko usanga ari bo bariko baragufata mu mugongo yagisha bose ubavugisha ayo mavyuzi ntaho tuzotwara mu ijoro usivye ko buri muntu ikintu amaze n'icamari yundi ukabona atakintu uri kuramara undi muntu wowe ntacumatse Suramwa ako kantu ishatse kuvuga ngo ayo mavyuzi tuko turaronka canke abandi bariko bararonka ntazodutwara mu ijoro ico umuntu amaze n'icamari yundi ukazobona atakindi kintu uri kuramarira undi muntu atabishinga nawe uri kuravuga bisigura ngo we nacumaze uko nta kintu uri kuramarira undi muntu. Ego. Binyibukije umuntu umwe yavuze ati
nihagira umuntu agutuka ngo wankawe mvuze ikirundi tuzoca umubwira uti ico wiyumvira ko uri jewe nico ndi ico wibaza ko ndi wewe nico uri ego bivuze yuko igihe uriko urabaho ataco umarira abandi ego ubwawe nawe ntaco umaze cyane gose ako kantu karamfashije ni Sandra uno munsi ariko afatanya amashure no gukora umuziki biramworohera cyane gose biranyorohera ego ishuri isoma amafaranga umuziki ugasoma amafaranga niki wumva ushyiramo amafaranga menshi gusumba ikindi kuririmba ego gusumba ishuri n'ishuri no yaba kubwo kuririmba ntumbarire kunukuri kumenga iyo umuntu yize amashuri akayamara araronka n'akazi none kuririmba bizoguha akazi ntigatangwa n'ishuri ntitwiga kugira ngo turonke akazi nawe naho utawurize sinzi ko wize kandi urafise akazi bisigura ngo twiga kugira ngo tumenye ibintu bitandukanye duce n'ubwenge umenye guharura amafaranga ubundi ntitwiga kugira ngo turonke akazi cyangwa turonke ubuzima oya nyene cibaro yavuze ko dukwiye kwiga kugira ngo ahubwo dutanga akazi ego nawe utigura ashobora gutanga akazi kuko ugiye kurabara majorite abantu bariko barakoresha abandi abarongo usanga barongoye ibintu bikomeye ntibize ariko arakoresha wowe ufise diplome bisigura ngo diplome ntigutere kugara kuko nta kamaro kayo ubungiye udafise akazi irikira kumarira ego ariko ni muri kino gihe hari abana b'igihugu bize amashuri bakanayaheza bakarindira ko leta ibahubuzi bagatinya gukora tujya tundi tuzi tuboneka ngo dusuzuguritse uno munsi woheza amashure akaza kariko kose wogakora nuko afise ambwira nze gukora mbarire ego ahubwo ati ndabese muzo nguze kuzimesura wogenda nakazi urakora ati ngo muzo urandandiriza itomati mu isoko nzoguhemba kukwezi nakazi urakora ni mugihe mbona ko atamutanye so kwikorera ivyanje uragenda ugakora ngaho tera kamo rero urundi gwaruka aruka ibisi vyiyumviro ruvuga ngo sinjya amafaranga acafuye sinodandaza amakara sinodandaza irengarenga canke ibinabiriye buge nasanze ndakubwira ikintu iyo ushatse gukora ugakura amaboko mu mpuzu biragwanya n'ivyaha bimwe bimwe cyane cyane surtout kubigeme iyo ufashe ugakora ukaronka 5 sayi wawe biragoye ko umunga guhendereza ijana uvuga ati nanje ndakora uyanyumye ndakora unyumye y'amavuta ndikorera nkayaronka rero bisigura ngo ubunebwe buteye ivyaha kandi ukuye amaboko mu mpuzu hari ivyaha bimwe utagwamwo ego kubera nawe ivyo baguhendesha nawe ushobora kuvyirondera ego Sandra umwanya wahariwe kino kiganiro ndabona uriko wegereza kurangira ariko imbere yuko turangiza sura wibutsa akanomero umuntu yoba yifuza kugushigikira kugira ngo ingabire twumvise musanzwe mufise ejo izobe ishobora no guserukira igihugu mu makungu nimero yanje ni 65 10 81 36 ego uri n'umurundi kazi mwiza ashobora kuvuga neza ikirundi canke ikirundi kazi mu gihe abandi nimero batagishobora kuzivuga mu kirundi tugukeze kubwivyo murakoze nuko gaho rero sura wibutse urubuga rwawe rwa YouTube badukurikiranye boza gusanga ko igikorwa cyawe kigiye kucabona vuba YouTube yanje nitwa Sandrine igira neza ego murakoze cyane nuko tugushimire kuba witavye ubutumire bwacu no munsi murakoze namwe kuba mwanyumviriye ko muri benshi navuga yuko uri intwari kazi cyangwa umuhitsi kazi kuko ari benshi tutumira mu biganiro ngo tubanze nteguze ngo iminsi ngo manze nitegure ariko ni Sandra iboneka neza ko azi ivyarimwo avuga ati umwanya uboneze sindawupisha ubusa ego naho bikindi kiganiro no gikora muri umwanya nyene muri umwanya nyene ego urumva impwemu zigikwiye cyane gose okay reka tugushimire Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen